Nadine Ndabigengesere nkaba ndumufasoni mfise umugabo umwe n'abana batatu nkaba sanzwe nyoboye ishyirahamwe Greater Vision Group ni ishyirahamwe riri mu gisata cy'isuku n'isukura biciye mu gukota utuzu twa sugumwe hama tukaba dufise umugambi mwiza wo guhingura amazirantoki canke amavyi n'amasogwe mucyo bita biogaz canke ifumbire. Burya abantu benshi ntavyo bazi mugabo mu muntu Imana yashizeyo inyishu zose. Imana yaraduhaye byose turabigendana. Muri wewe ushoboye gukora byinshi. Rero ndumudamu yashoboye kwiransa nkiri muto ku myaka bavuga ngo namukobwa avuga imyaka yiwe mugabo ngira kugira ngo dufashanye ku myaka mfise imyaka 35 niyo ndiko daja nkaba narashoboye kurongorwa nkiri muto narongowe mfise imyaka 21 hama imfura yanje urumva namuvyaye mfise 22 ans. Ivyo rero byarashoboye kumfasha kugira ngo ninjire mu ma responsabilité menshi nkiri muto. Bica bigenda biranyugurura ubwenge nize kaminuza je nubatse hama nashoboye gufata urugendo nubatse byari ibintu bigoye mugabo Imana yarabishoboje. Rero Greater Vision Group ni hari muri 2019 ndigabwira ndabaye juste témoignage ndakubwira yuko wewe mukenyezi ushoboye kurengera byinshi bikunda kutuzingira hasi uzobafashe umurindi urashoboye. Hari muri 2019 twabuze umuvyeyi ariwe papa hama tuja kumanda kumuha twamuhavye le 6 janvier 2020 kubera kurumva twaturindira abandi tuvukana batari hafi entre temps mu muryango munini twavukanye turi abana 10. Mama yarakoze niwe source d'inspiration fise kuko yatureze mu buryo bwo gukora rero mama yamye ari umuntu adandaza yamye ari umuntu agwana kuva akiri muto hama aca bidushiramwo tukiri bato cyane. Ivyo rero ndibuka yuko twara tuja ku ishuri tugashika muhira hari n'igihe wasanga dusuye ku ishuri tutanafunguye mugabo ugashika muhira ugasimbira ku mashini gusyesha ifu kubera ko ataronse umwanya wo guma muhira ngo aturondere ivyo duteka ugasanga nawe ushitse muhira uteka hama ugasubira ku ishuri utanafunguye kubera iki kubera amasaha kujanye mugabo ivyo bintu rero vyagiye biradukomeza biri mu bintu vyagiye biranyubaka igihe cose. Tugiye rero kumushingura umuvyeyi wacu papa mama yari afise akadiabete acashaka kwihagarika tugeze ku manda acabura haje ikiba panike yari yambaye imfutano nziza yera bica urumva amaso yose yari kuri we numfakazi abanose baguma bamuraba acaba panike mugabo rero candabwira mu grand frère niwe dukora ni projet ndagusavye indukiza imodoka ufise nini tumunyegeze catubwira urwo ruhome mama caja ngaho acaza nk'abatante nka bane baja guprofita iyo toilette. Hama rero aho niho rero twaciye dutahura yuko les toilettes mobile zikenewe mu gihugu cyacu ko murabona leta ntifise ubwo bushobozi bwo kugenda iratobagura ahantu hose yimba amatoilette ntibikunda. Hari inyishu ziba zikenewe zitarinze gusaba uburyo bwinshi tuca turiyumvira rero kuzana amatoilette ko ndibuka ko twakivuganye gutyo baravole turabana ahantu hari hakeneye agatoilette nani none kubera iki tutokwiranse twari dufise projet twako turakora yo kugira transport dukoresheje amatukutuku afise imyango kubera urumva tuba twagize ikibazo umuntu arapfa tubona yagize accident atarukira mu kabajaji du coup ndimvira eske umuntu ntiyogira conception y'ububajaji bugara rero niyo projet yako ndabirisa hama mugabo urumva turavuga tuti no ngahariyo chance. Jero nakuriye mu ma club kwishuri nkiri muto nakuriye mu ma club ya environnement narakunda protection de l'environnement rero ndavuga nti kubera iki tutoko investisa muri iki kintu rero uburyo ntabwo nari ifise
ubwo ntabwo nari mfise mugabo hari warabufise niho twaca dushira hamwe imitwe uyo mugrafre yaba Etats-Unis acaraza tuca dukora uwo mugambi uyu munsi dufise ama toilette mobile mora mubibona ngira mu mamanza menshi aho muja ubu turiko turafasha cyane mu kugwanya ico bita defecation à l'air libre bijya byo kwihagarika ku misozi ni kubera ivyuma bitadukundiye na n'abategura utuntu twiza ndabereka notre projet ukuntu imeze aho dufise gahunda yo gushira ama toilette ku mabarabara hama tuze turahingura iyo myanda ivyo twe twita imyanda ari source y'ingwara nyinshi tukabihingura tukabiha valeur ku buryo bituvyarira umusaruro mugabo urumva satani nawe ntajyamye ngirawonye yuko bihava bigorana bihava bivyura benshi hama acara vyanga mugabo ko biri kose turabandanya rero turi muri uwo mugambi niho twagiye turakura burya umuntu agenda arakura igihe cyose uri kuriransa turi muri uwo mugambi jewe nk'umukenyezi ntivyanyoroheye deja afise abana bato afise abana bakiri bato umukuru afise imyaka 13 umuto afise imyaka 3 kumva yuko kwiransa bisaba gushiramo ingufu nyinshi ubwenge n'ibintu byose ugahagarika ukiransa muri projet kugira ngo ushobore kubona ahigeze mu gihe cya mbere biba bigoye kuko bisaba d'abord guha akazi abantu bagufasha kugira ntashira hamwe rihagarara ku muntu umwe bisaba guha akazi abantu mu gucagura abo bantu navyo nakandi kazi n'ubundi bwenge n'izindi revelation Imana iguha mugashima Imana yuko Imana yaduhaye twebwe abakenyezi yaduhaye les émotions zidetecta abantu kenshi rero ivyo biradufasha muri entrepreneuria nashoboye guha akazi benshi ugasanga benshi bazaje n'intumbero zitari nziza bose ntibumva umugambi kumwe rero bigasaba yuko widisponibiliza ukaguma uri determine kuri vision yawe kugira ngo nusubire inyuma aho simvuze igihe rero bitanguye kuzamwo ibitsitaza entre mu rugo kubera urumva umugabo yahora kubona atanguye kutakubona biratera ingorane shaka kugira iki kubera ko dufise culture na mentalité yo kumva yuko singa mu Burundi gusa ni muri Afrique en general aho umukenyezi nuwo gusenya no guteka akavoma akicara agasasa nivyo kumva ko umugore yohaguruka nawe akagenda akabriya agashira ivyumviro vyiwe hanze akagira des talents ugashiraho des stratégies kugira ngo ishiramwe rihagarare abagabo benshi ntibavyumva kuko duhura na byinshi jewe subi inyuma gatoyi nigeze kurata akazi naco bituma naciye niyumvira kuja cyane mu kwikorera ivyo wanje nigeze kubura akazi kubera ko uwashaka wari yitwa ko azonkoresha yashatse ko ibindi bitari makazi urumva il faut qu'on le dise kubera ko biri mu ngorane abakenyezi duhura navyo uragenda ufise ubwenge wakoze ikibazo wabaye wa mbere wabishoboye mugabo hari ikintu kimwe kituma bataguha ako kazi kubera ko utajyana ivyo rero bica bituma mvuga ni jewe nagira turi muri vie professionnelle harageze igihe rero mvuga ni niba rero ari ibi je rate ikintu c'imiliyoni zishika 5 kandi kari akazi kabona mugabo ndavuga nti no kamen madinyite cyadabiheba ndavuga nti rero tuzohinyanyurana nzokwikorera nanje abagabo ndabakoresha ngerageje rero gusongora ko bari bampaye umwanya muto narashoboye guca muri byinshi muri vie professionnelle mugabo ico shima Imana nuko yamfashije nkashobora guhagarara hari ibintu byinshi ducamwo muri ubu buzima professionnel aho utangura kwimvira eske no banarihenze eske Imana ntishigikiye eske sinzi ukumva umengo wobiheba kuko biduciye intege ntibibuze hazobura ikwankuraje mugabo ikiguca intege uzohera ku cyambere rero nk'uyu munsi nk'umufam championne nari nateguye
uduseke nka 10 no gutekerera wowe uri kuranyumva uri muri sale n'uri hanze. Nari nateguye nk'impanuro nka 10 notekerera umukenyezi kuko twabonye byinshi mu myaka mike dufise si mike kandi sina myinshi mugabo urumva Imana yashoboye kuduha reka dushobore gupartaja bike dufise. Ikintu cya mbere impanuro ya mbere noha umuntu w'umukenyezi nuko twohagarara tukavuga ngo birashoboka, c'est possible, birashoboka. Si ukuvuga ngo bishoboka kuri bande, bishoboka kuri bariya, bishoboka kuri Nadine, bishoboka kuri Solange, ukaca wiha amarezo menshi, Jesse nize, jewe amaje wakaba menshi, ukiha amarezo kugira ugume muri zone de confort yawe. Ndabasavye muje muhagurukana ijambo rivuga ngo c'est possible, haguruka ukayangane, birashoboka. Hama icya kabiri mu bintu byangoye hari ama-croyance, umuntu wese agira ivyo yizera. Hari inyigisho duhabwa z'amadini, hariho n'inyigisho duhabwa n'abavyeyi, hariho vyinshi twakuye mu mico yacu bifata umukenyezi bikagenda bikamwicarika ahantu akumva yuko wewe ari ahantu adashobora gushika atari kumwe no adafise umufata ukuboko. S'il vous plaît, turafise Imana kandi twidekuvure munsi. Naratahuye yuko ndi ngaha ku isi kugira ngo mpuri kibazo cy'amavi gisagaje igisagara cyacu n'isi yacu. Ndego ndagwaniye iyo ntambara kubera ko ndazi yuko mu mico y'abarundi ni ibintu bisanzwe. Umugabo kubona yuko yihagarika kwibarabara c'est normal. Twebwe abakenyezi biratugora gato ubivanye n'uko Imana yaturemye, mugabo usanga tugenda twandagaza imyanda bikatuviramo source y'ingwara nyinshi. Rero naratahuye yuko kuja muri aka kazu ka sugumwe, kuja muri iyi domaine bamejeje ku intervenir muri secteur zine zitandukanye kandi z'igihugu. Icyambere ni secteur y'amagara y'abantu. Umaze kuja mu kazu ka sugumwe, ingwara nyinshi 80% y'ingwara zidufata ni ingwara zica mu myanda iri mu nda zacu. Rero ico shaboye kukigukuriraho ntimwonterura. Ndaterera mu gisata cya sante, nkaterera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi, aho dufata imyanda yacu tukayihingura tukayigira ifumbire. Hama nkaterera no mu gisata cy'amazi, butare n'agataka, aho dufata imyanda yacu tubona twese tugahunga tukayinguramo biogaze. Dufite ubuhinga bwo gufata tugakonekta fosse septique ku gikoni cyawe. Iya fosse septique ziga gaze zijayo, urya myanda ijamo irafunisa gaze, iyo gaze ikaciza gukora mu gikoni cyawe nka gaze. Ahejo muzondondera. Murabona aho ubwejeje gufasha muri environnement, mu gisata cya environnement, kuko ntibasubira guca bya biti ngo bariko baragira amakara. Deja ufise gaze ukoresha mu gikoni kandi utirura depensa menshi. Ikindi nuko umukenyezi yohaguruka akambara le costume au complet de l'entrepreneur. Uhaguruke gufata le costume au complet niki kujya turi ba multitâche, niko na societe ibikeneye kuba multitâche. Injira mu madomene yose, menya marketing ugira, menya yuko utegerezwa kumenya ibijyanye na gestion des ressources humaines, kuko niba ari ikintu nabonye jewe cyashoboye kuba cyongura gushika isaha ni la gestion des ressources humaines. Mu muntu ni hanini cyane ku buryo udashobora kuhagera, ntibikunda. Rero Imana birasaba ko Imana iduha iyo sagesse yo kumenya aho duhuriza. Tuza dufite ibibazo byacu, uba wavuye hariya wiruhiye, byinshi babivuze ngasingiye kubisubiramo. Tuba dukeneye iyo terrain yo gukoreramo turuhutse. Iyo rero yo kugira uzironke mu bantu iragoye.
rero bisaba yuko twiga tukagira renforcement de capacité. Ibyo udashoboye kwiga urashoboye kuvyigishwa, ibyo utazi. Je nkanje hariyo vyinshi ntize, hariyo abahora bambaza ngo none wowe iyo entrepreneur wayigiye hehe. Sinababwiye je nize communication, nize les sciences de la communication, hama ndagira na formation en business management. Iyo nabaye wije mu kubera ko tiko ndabona iyo ndiko ndaje ukamenya comptabilité, kubera utabikoze umudafu azoza hajya akujya guheze atavyirugura abona, uzoza kwikangura isosiyete iryamye hasi. Rero birasaba rero ko nk'umukenyezi aba ari hejuru ugishira hamwe umenya utwo tuntu twose. Niyo nise costume de l'entrepreneur au complet. Hama tuzane l'innovation. Bakenyezi muri ngaha nukuri ndazi benshi nta buryo mubuze. Uburyo mbege iyo mvuze uburyo mumva ngahe, murazi yuko hariyo ibintu vyinshi, hariyo amaproje menshi avuka mu ciyumviro gusa. Uyu munsi dufise banque des jeunes, uyu munsi dufise banque des femmes. Kubera ko utafata icyo ciyumviro cawe ufise mu mutwe ukacandika hama ukagenda banque des femmes ikaguha amahera. Haguruka tu explore les opportunités dufise uyu munsi, kubera iyi chance dufise uyu munsi si bose bayironse. Naraganiriye n'umukenyezi afise fruito, arambwira ingorane les conditions yakoreyemwo ico gihe ntibozikompara n'izuba, aho bari muri instabilité politique, aho atana amahoro yari ahari mu gihugu. Uyu munsi twe duhiriwe dushije dufise amahoro. Leta iriko iradushiriraho ama platforme ukuntu dushobo ikibazo ca financement kiriko kiragabanuka ku mukenyezi, ko murazi ukuntu umukenyezi kuronka amahera cyari ikibazo, aho wewe kugira baguhe ideni ubanza kuzana umuryango wawe wose ukazana n'umugabo adashaka gukora akavyica. Uyu munsi hari ibintu bimwe biriko biragenda bivaho. Reka tu explore izo opportunités. Hamanga anye, l'objectif ici c'est pas de l'argent, c'est l'identification de ce que tu vas donner. Bewewe imana yakuremeye iki, s'autodécouvrir. Beje kondi muri secteur ya jeune assainissement, aho twosanga hariho uwundi afise secteur ikijyanye irindiriye kuvyuka ukazana umutwe wawe ugakora. Ntituri ngaho kugira ngo twibesheho twe twenyene, no. Imana yaduhaye mission, yaraduhaye amafamiye, yaraduhaye n'igihugu cyo guteza imbere. Naho wowe mukenyezi turi benshi, twebwe rero ifoke duhaguruka tugakayaga tugakora. Hama twige kuba donnez-vous la permission de prendre votre place. Mufate tuze duhagarare tu décide pour nous-mêmes. Des fois biragoye aho usanga umukenyezi kugira ngo akore ikintu bisaba yuko umva umengo wobaza no, haguruka, ni wowe Imana yashizeho kugira ngo uzuhindure ikibazo. Entrepreneur ni umuntu abona inyishu igihe cyose hari ibibazo. Rero ndabasavye tuvyexploiter, tugire une vision à suivre, hama tube notre source de motivation. Evije gukunda biheze. Urumva iyi niyo vision na plan twari dufise, niyo dufise ubu, aho turiko turubaka ubwiherero bumwe ku mabarabara kugira ngo dushobore kugira guhingura iyi myanda, tuyihinguremo imyavu, tuyihinguremo biogas. Murabona akantu nkako kararyoshe kwicaramo. Tumenyereye mu Burundi dufite amatwarete wigiye muvayo utahanya ka infection. Rero twarashize inguvu muri service ku buryo na toilette yacu tuyiguhaye tugwa n'umukozi ayikora. Tugwanye izo ngwara, je umukenyezi ndazi combien turi fragile, turi sensible ku kibazo cy'isuku n'isukura, na cyane mu bijanye na Afrique du Sud ariko mwayivuze. Irabangamiwe. Hama tu es unique, uri wenyine. Hari impamvu uriho, mbe ko abandi bavuyeho kabukiriho watanziki. Eske niwo kwibaza mbe Mana kweki wanzanye kwisi jewe ni wazanuriye indazigaye zakorotse kweki Imana yemeye kubaho gushikisa nuhaguruke we impact isi. Igihugu cyacu kiradukeneye twego bakenyezi,
igihugu cyacu kirakeneye gutera imbere giciye muri wewe. Raba igihugu cyacu hariyo byinshi bitarakorwa ngaha. Uriyo ko dutangura kwigana n'imigambi, uyu yadandaje ibirato nawe ejo uradandaje ibirato, yashize kuri stati agasakame nawe ejo urakaranguye agahuzuko. Hariho amadomene menshi tutariko turajamwo kandi arizodufasha akadutungisha akatugeza kure agateza imbere n'igihugu cyacu. Hama gira agasati gakurikira akorerako nagerageje gukuramo utujambo duke duke kugira ngo ndakwibutse twibukanye. Vous devenez ce que vous pensez la plupart des temps. Uzoba ico wiyumvira kuzoba. Ndibuka ko benshi twakuze bakakubaza ngo uzoba iki. Benshi bakavuga ngo nzoba abaganga kandi umunsi n'abaganga. Ahudi hariho n'uwavuze ati je shaka kuzoba umu entrepreneur. Bon cege sinzi ikuntu yakivuze mugabo uyu munsi turiko duhurira ku rubuga. Rero ico wiyumvira kuzoba nico uzoba. Hama lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera ce que tu es. Ntitugaye nta kazi kabi nta mugodakiza atari uburozi. Ndabasavye ntitugaye ikimana dushizemo. Les talents dufise ni nyinshi kandi tubikore tubikunze. Je hariyo wambajije gupika ngo nta soni uri kuravuga amazi. Umugore mwiza nkawe. Ukavuga ikintu nk'icyo ngo nta soni. Ndavuga ni ubwo bwiza wabubonye kubera amazi ariho. Yaba ntirashije ngaho uyu munsi ivyo uri kurabona ntavyo ariko uri kurabona. Jewe nkora akazi nkunze nawe kora ivyo ukunda hama ni wagaya akazi uri kurakora abantu bazokugaya. Moravuga abantu benshi muri domaine zose waba uri umukozi wa leta waba uri umukozi n'uwo mu nzu ugaya akazi uri kurakora nta muntu aguha agaciro. Mugabo uha valeur akazi ufise ako kazi nako karaza kakaguha valeur kakagushira hejuru. Hama tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Wewe haguruka birashoboka banza urote mbega ari datarote uzobeshera Imana ngo ntiwigeze urota basi uri kurakora n'indege. Warayirose haguruka urondera ukuntu uzobishikako hama wubahuke dufate des risques biragoye mugabo turashoboye. Hama dukore ubudahumeka. Umukenyezi yahamagariwe gukora hama